uno munsi no kwemeza ko tugeze ku bice 95 kwijana. Igisigaye ngaha nkuko bibona ku mazu hoho no vuga ati hasigaye gushira kibiyo na kushi anyuma y'amarangi yo hanze. Inyuma yo kwerekana ibikorwa vyiza abantu bavuga ati ariko tubona ibindi bikorwa biri kubera doga Fabrice n'ibindi navuze akwamiye he reka nduge kwijambo no kubijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura. Ni kenshi mwavuze ni kenshi bavuze ati ibikorwa bigiye bitangura abarundi bararushe bararushamwe ubu nta n'ikizere bagifise bavuga ati Fabrice n'umuescrow Fabrice yaratwivye amahera Fabrice byagenze ukuntu iyo uri kuravyumva ngaho hanze umutima umererwa gute nka nyine imbono. Jewe nta kintu na kimwe kinci intege kandi ndakubwije ukuri je I'm sure yuko abavuga ivyo nta numwe afise nk'umutahe no kubashavurira sindabashavurira kuko nikijya nkunze kwivugira ati abarundi benshi baragwaye mu mitwe bari traumatize kuko iyo babonye umuntu ari karakora ibintu bije imbere kujya natanguye mvuga bobo bumva umenga bashaka kwarura ubunyene badatetse. Aba bajene babanze bagire experience, aba bantu ni babanze bagire experience ho kugira ubaha iyo opportunity yo kugira abatryinge birondere we ukacuba blockage none ntiwumva ko buri kijuju. Mu vyukuri ni kubera iki mushaka kubaka irya soko ni business gusa canke hari vision y'igihugu? Nico gituma rero je ntacika intege kandi ntashavura cyangwa shavurira umuntu. Hari igihe nama numva bavuga ya muhe this and that nkavuga ati na Yesu baramuvuze ntibikubabaza canke uvuga ati aba bantu je bampora iki? Ubwo mba ndiko ndababona mu bujuju bwa cyane ubujuju bwa cyane. Fata nk'umuntu yavuze ati nka Lake View ntizubakwa none wewe umubonye ubu umubona mu bujuju. Fata nk'umuntu ari aragira ari karabwira abantu ngo amahera yanyu yo kuyisoko ngo yaribwe ngo ntibazubaka ejo twubatse umbwire ko uwo muntu atazoba ari kijuju imbere y'amaso y'abantu. Nk'umuntu aravuze yamuhe wacusanga barundi erega nubu hari abavuga ngo Fabrice ari mugasho ukaca wiyumvira ati come on. Rero kubadandaza na mugira mworoherwe ni ibintu uzosanga bizimbutse ni ibintu uzosanga aho gupanga hazimbutse paraporo y'abandi hameze neza hubatse neza nk'izi nzu tubonamwo. Ndabwije ukuri ko nk'ubu twarashize ikintu cyo kugwanya umuriro. Ikintu urabona ibi bintu ubona amasoko usanga ari karasha hajya it will be it's a never. Abarundi basezere ivyo kurira kubera ngo amasoko yahiye ivyo vyahiriye mu masoko muga kuri isoko rikuru rya Bujumbura ntumva ko ari ntambwe no kuyandi bashaka ko ari byose nibampa amasoko yose ndayuba. Ministre Dr Alain Ndikumana umushikiranganje w'igiga ca leta niwe ariko kuvuga ati tuzohava twisanga turi mu gihugu c'amashantiye gusa. Umufata gute Dr Alain Ndikumana? Numujene abibona uko twese tubibona. Rero uravye amajambo yiwe avuga aragerageza kuba realistic. Ukuri akuvuga uko akubona. Icyo nicyo kiza cyane. Si ibya bindi byo gutinya ngujya ngo ibiki nibiki oya. Ibyo byose bituma umuntu atiyumva. We rero winjiye ukarenga kuri iryo tegeko. Turakwirukanye mu izina rya Yesu. Rero nabo bantu muri leta babanyonyezi niba bakuremwe ari abajene bashoboye. Bashiremwe abajene bicapira akazi. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose. Mwiriwe cenke muramutse bivanye naho muri. My name is Frank the Answer in African TV Sandog Heads always. Uruka dukorera uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya, ndetse mu Govia bara ndavuga man ndetse na Arabi, Saudi Arabia, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique, na Swiss mwese ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi aho turi mu kibanza ciza, ikibanza giteye igomwe Lake View Paradise. Benshi mwarabonye ikiri mu ntango none munsi igeze mu gusozego. Yes, ni kibanza ciza kiro kurubakwa na Ubaka Nation Group. Ni Fabrice Manirakiza mwaramumenye mwaramukunze mu bitandukanye, mwamumenye mu bikorwa vy'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mwamumenye mu bikorwa by'ubaka amazu meza. No munsi niyo sinyatiyo yiwe. Yes, tuza kuganira no munsi byinshi bitandukanye. Karibu sana. Yes sir. Umeze neza. Karibu wacu. Murakoze cyane. Uraho. Ego ndashima gose. Ndashimira hora. Usa neza cyane. Thank you bro. Cyane bro. Wewe ni usa neza ko. Wewe kabisa usa neza. Bakunze African TV baragukumbuye cyane. Thank you. Nanje narinda bakumbuye. Bakunze ba African TV. God bless you all. And yeah,
Yego. Yes, Imana irakiza. No musi turi kumwe aho uba ufise urugendo rwinshi. No musi kandi ngiye utwakira hano on Lake View Paradise. Sigura amajambo make Lake View Paradise. Ugereje ukora ngenisa. Urakoze cyane. Bo Lake View Paradise Estate ni nkuko bari babivuze muri intro, ni signature, ni novuga ati nshimishwa no kuyibona. Ni projet nashize ko ivyiyumviro byanje byinshi byo kugira novuga ati nabo nzosiga azovuga ati hajya ahantu ninde yahubatse. So birampimbara arico gituma ubona ko tuvyitondera cyane gose mu kubikora no mu kugira ku by'ukuri iyi nzu uzoyibamwe azovuga ati ndabaye ahantu heza cyane. Yego nibaze ko sagaseseshwa rumuntu muragerageje kubiraba hamwe n'imisi iheze n'igihe gitonya pa rapport y'imisi rimaze ugerageje kuraba bona ko ari indoto za buri murundi wese bona ko ari indoto za buri muntu wese kuba peut-être ari muri bino bihe canke muri no nyubako nziza nk'iyi surtout ari hano onye ngumashaka kugaruka kugira ngo usigure neza Lake View Paradise ni kibanza kinini cagutse aro kandi ubona neza yuko kiri mwisuku cyo kirategurwa no musigeze ku bice bingana gutega Fabrice. Urakoze uno munsi no kwemeza ko tugeze ku bice 95 kwijana. Igisigaye ngaha nkuko bibona ku mazu hoho novuga ati hasigaye gushira kibiyo na kushi anyuma y'amarangi yo hanze. Inzu zitari zike turamaze gushiramo amatara muraza kubyibonera. Akarero ni nk'iyi nyubakwa yoyo nka nyeneyo yipfuje ko tumugira ibyo bita aluminium twaguze hanze tuyagura mu Bushinwa. Ubu rero yari ari mu bwato ari karaza Imana ishimwe yarashitse ubu ari karava Dar es Salaam. Hoho rero urumva tuca tugenda twambika ko mugabo ngaha ho urabona ko abari amametalike abari gusigaye gusiga ko no gushirako ivyo biyo nkuko twari twabivuze. Ikindi rero twagiye turitondera canke turiko turitondera ni aménagement extérieur kuko nkuko ubibona hajya hagati harimwo tuzoshiramo ikaburimbi byiza cyane. Hajya hagati kuri rijya barabara rikuru tuzoshiramo ikaburimbi byiza cyane. Arabona ko twashizeho pave nziza cyane no kuvyitondera rero. Akarorero nkabo twari twahaye isoko ryo kutwubakira ya makanevu. Iyi kanevu nyene mpagazeko narigeze guhagarara hari yambonira pinza byabaye ngombwa ko ndabwira ati yibomore muyisubiremwo kugira bije ku rutonde ntiyagira akantu novuga ati na gatoyi kagira nayo ubundi urabona ibiti amashugwe turiko turagerageza. Now iyi nyubakwa rero kujya twagiye turabibereka kuva no mu ntango. Ni inzu ibiri mu bwoko bwa VVIP, ni inzu ibiri mu kibanza hafi ya restaurant. Ni inzu ibifise novuga ati entrée zibiri. Iyi entrée ngaho urabona ushobora kuhaparika n'imiduga ibiri. Hariho na entrée rero yo kubarabara ry'inyuma bivuga ko ikora kuri ririya barabara ry'inyuma n'irigi imbere. Ni niniya cyane kandi urabona igeretse kabiri. Ikindi nkunze kwivugira nuko nyene usanga abantu bamwe perhaps bibagora cyangwa ugasanga n'uburyo bubagora mu kwinvestisa muri aya ma project no gushingira intahe ko umuntu yinvestishe kuri iyi project yoba maze inzu yiwe maze kuduza valere zirenga 200%. Ibice majana biri kujana imaze kurenza valere yayo ibice majana abiri. Bivuga biti nimba dufate nk'uyaguze nk'umuri yari iri ku mirede hafi zibiri na oh my god wewe I mean ibyo navyo. Ikindi naco twe tugira ni cyuko twe wiyangaje iwacu uba wiyangaje si bya bindi tuca tuvuga inflation yaraduze hanyuma ibi nibi no turagerageza tukitonda mu nzira yo kugira tuguhe inyubakwa nziza. Nico gituma muri ngaha kugira mu vyibonere. Igi rero aha ni muri salon salamanje n'igikoni urabona turiko turashiramo ibikoni. Twabwiye kwigisigaye nko kuri iyi nzu nugushira kayo aluminium hamwe n'ibiyo hamwe rero nirangi rya nyuma ryo kugira ibintu bibe bimeze neza kugira umuntu wacu ashobore kwinjira. Nayo ubundi ukubibona ibi byose babirimo ibi byose biba birimo. Ibi byose biba birimo
urabona nk'ibi n'ibikoni biri fully customized. Aha rero tuba dukeneye nyine obviously abahinga bashobora kubyestara neza. Urabona ko n'amamezure ategerezwa kuba yitondeye kuko nk'ibi si byikorerwa ngaha. Oya biri imported. Nibyo dukura hanze mainly mu Bushinwa. Muri make umuntu ngashobora kwa karozi ivyombo ashobora kwa karateka akaraganya n'umushitsi. Cyane gose. Ikindi naco nkuko ubibona urabona n'imiryango ubu twakuye hanze. Urabona ko ari umuryango uba ufise esthétique nziza. Umuryango ufise esthétique nziza. Urabona no muri bathroom abari imiryango nayo nyene ise esthétique nziza. Urabona ko ari ibintu ku by'ukuri dukora twitondeye. Ego kujya rero nagenda biberekeza inyubakwa nk'iyi ni chambre ya mbere yo hasi. Ni inyubako bigizwe hafi n'ivyumba bitandatu. And iyo abari chambre yo hasi shobora kwakiriramwe umushitsi. Hariya n'inyuma ndaza ko habereka. Mugabo tukiri ngaha uca wibaza ati kubera iki ngano yitwa muri Lake View. Lake View. Deje urumva kano kayaga honyene ucinjira mu ukiri ngaha muri salo gusa you can see this view. To me I call it $1 million view. Kandi tukiri kuri niveau yo hasi gusa. Utaraduga. Can you imagine? Urabona ko ari ibintu biba ari byiza cyane. Ngire ngene worota nabi uraye hano. Ibintu byiza cyane kabisa. Worota nabi gute vraiment hano bro. Wow. Yeah. Urabona ha rero haba hariko amagade fo muga kujya nakubwiye uyu muntu wo ngaha yashimye ko tumugirira ko aluminium izindi rero zozo twagushirishije ko metallic ziba ziriko ivyuma muga wewe nizijya aluminium dufungira bisigura ka rero nizijya nababwiye ziri muri container ubu hasigaye kuzimufungira no gushira kiyo kushi hanyuma kaca yiyizira. Yego urabona kujya twagiye turabibabwira izi nzu twagiye turabasigurira kuva mu ntango ko ari ico twita ama high ceiling. High ceiling rero nuko nyene hajya ari muri salle urabona nta dare igerako hanyuma ceiling yayo ikaciba ngaha which is the high ceiling. Mwari mubizi cyane. Iyi rero ni salo ya kabiri. Iyi ni salo ya kabiri ikigira balcon. Urabona ko abari balcon independent. Ahantu ushobora gushira gatebe ukabura soma igitabo. Cyane gose. Witonze ibintu byiza cyane. Urikura batanganyika. Ego. Nababwiye rero urabona no muri ceiling rero ni plafond gypsum. Hanyuma kujya nakubwiye urabona nkaha turiko turaheraheza gushiramo amatara. Guhera ku ma switches ibintu bibari byiza cyane. Imiryango kujya nakubwiye urabona ko ari high quality. Gusa imiryango ni imwe. Ego yes. Yeah. Iki rero ni cyumba cya kabiri. Urabona ni cyumba kiza cyane fully high ceiling. Kiba kikwije kise nkajya ni munsi ya escalier. Kugira hapfe gusa rero kwache twagira kubujya ashobora gushira amavarize n'utubuzo umuntu abakeneye. Urabona iki cyumba nyene kica kigira balcon privé. Kare rero nari nababwiye ukuntu n'inyuma uronka access. Urabona rero rijya n'irindi barabara. Ego iyi ni parking y'inyuma ni jardin y'inyuma. Oh my god. Urumva you get to see jardin zibiri. Na parking nyene kandi urabona ko ibari nini yiya. Ego naho ushobora gushira imodoka zibiri. Correct. Ego. Urabibona rero ko abakoze ariko baraseha imiryango muri stock bayizana twishira mu mazi. Mugira ko muri make nta kwicara. Ubu turi mu mafinisio. Kandi ayo mafinisio niyo yo kwitondera. Kuko niyo azana no vuga ati excellence y'inzu. Iki nacyo ni cyumba cya gatatu. Nacyo urabona ko ari cyumba kinini yiya kikwije. Ego. Aha turacari rero kuri niveau ya kabiri. Turashaduga none. Cyane gose. Iyi nayo bari toilet iri munsi ya escalier. The idea ni yuko uyu muntu abari muri iki cyumba canke hahandi muri salo bashobora gukoresha iyi bathroom. Kandi ni hagufi nyure yobona ni juste kuvoza. Nta n'umuntu yanakubona. Cyane gose. Nayo ubundi yandi machambre yo yati di fully suit. Urumva bafise bathroom yayo indani.
none kumenya ibintu birimwo birazimvye gusumba amahera umuntu aba yayiguze bigitangura. Of course cyane gose irindi banga tutazi. Iyi ni salo ya gatatu. Aha rero turi kuri niveau ya nyuma. Yes. Aha turaza kwinjira muri chambre principale. Ni nindi principale? Ni yindi chambre principale. Iyi nayo ni barza privé yo hejuru. Rero ya view igituma hitwa see the view please. Oh my god. Igituma hitwa lake view ngaha ngira ucukibona. Wow. Urabona no hasi ya jardin. Na hanu hanini ya cyane. Na hanu hanini ya cyane. Anya none naho uyu unya. Ni hamwe twinjirira. Ni hamwe twinjirira, iyi ni jardin yiwe. Hajya naho guparika imbere. Apana hamwe inyuma tubonye. Aha ni imbere handi. Correct. Turaba rero the view. Ndibuka turiko turubaka narababwira ko n'umuntu ari muri Kongo umuhamagara. Nudufi hotel igeruka ukano yego vre uri umuntu akunda kuroba uri umuntu akunda kugira iki no kuvuvyuka ugira mu gahonye twagiye turababwira n'ukuntu iki kibanza cy'imbere tuzocamenaja tugashiraho station ivyo byose biri muri uwo mugambi nakujya nagenda babwira rero iyi projet iri kuri même niveau na projet ku mashugwe nibaza kumenga tumaze kubajanayo Diadia rero duhereye cyane kuri iyi projet nayo twifuje ko zitubera signature zitubera nyene akarorero zerekana ibigwi byacu bya Ubaka Nation Group. Aha rero nico gituma ubona tubyitondera neza mu nzira yo kugira ibintu bigende neza cyane. Wow. Aha urabona ko twari tukiri muri ya barco privé kandi twari twababwiye yuko ngaha hariho chambre yindi na iyi nzu rero ikindi novuga ati kibiryosha ni cyuko umuntu yifuje kuba muri izi programa zacu kugura inzu turamuha uburenganzira bw'uko ashobora guhindura ikintu cyose ashatse indani icyo tudahindura n'inyuma kugira turonke iyi look nkuko mubibona mugabe indani ubu bifitiye uburenganzira nk'uyu rero ngaha yaravuze ati je shaka ko niveau yo hejuru ofete muri zindi nzu ama niveau yo hejuru abarimwo amashambre atatu mugawe we yavuze ati je shaka ko niveau yo hejuru ibamwo chambre imwe gusa singene kajagari kabandi bantu singene ibindi bintu ngo biki nibiki oya shaka ko abari jewe gusa wow. Hanyuma rero kuri ubwo tuca twinjira rero chambre y'ubu muntu rero ucubanza ukayibona ingana nkuko kose yego. Oh my god. Urabibona ikibuga cy'umupira urabona ukuntu ingana ahantu hajamo igitanda gusa cyane obviously hazaho igitanda habemwo nkeka ukwicara harimo na saro yindi exactly uba ari uburenganzira bw'umuntu ikindi kiryoshe urabona ko avyutse this is the golden view biri kurazunguruka muri saro oh yeah straightforward tufata rero uvyutse mu gatondo ku mugoroba wiyicariye aha umbwire ko wosaza ntiwosaza oya ubusazishijwe ni abasaza basazishwe n'ubu now iyi chambre rero ica igira bathroom yayo iyo nindi chambre ariko urabona iyi si iyi aha naho gushira jacuzzi gusa vyonyene jacuzzi no kwiryohererwa that's it urabyumva kugira ubanze ubibone byose tubandanija tuca turonka ahazoja hajyaho gukarabira amalavabo kuri iyi party tukiri ngaha tukaca rero turonka toilet. Oh my god. Urabibona iyi niyo toilet. Toilet iri hariya gusa. Oya, hajya na toilet irajayo. Urabibona? Tukiri ngaha tugaca turonka rero habika impuzu. My god. Aliyo kubika impuzu. Iyi niyo closet gusa. Nico gituma nakubwiye kuzindi abara amashambura atatu. Kuko urabona iyo bathroom ubonye ukabona nisha n'amashambre gusa. Ariko kujya nakubwiye umuntu agira uburenganzira bwiwe. Urabona ko n'iyi closet yiwe ikigira balcon. Yes. Aha rero naho urabona ko aca yongera akaronka vyo muri neighborhood nziza cyane.
hanyuma kujya nakubwiye ko aya mazu aronka axe inyuma akongera akayaronka n'imbere. Aha ani kuri kuyandi mazu yose nukunyene zose nukunyene. Oh my god. Aha muri Lake View Paradise Estate indoto yanje yabaye yo kubakira amazu abantu bafite indoto yo cyane cyane aba diaspora bafite indoto yo kwibera mu buzima bwiza. N'abarundi turi ngaha turabishaka. Ego n'ubushaka n'ubu vuga vraiment cyo kugirira hano nko kurota hano nko kuburi uri kubarota ya ja vraiment tuvuyemo mwebwe rero urabona nk'aba hari amatara y'amashandelier haba haka ego cyane gose nunga hanya hazoba hariho y'amabalko yes amagarde fo yes ya cyane gose bari ibintu nyene biteguye neza. Wow. Yeah. Yes. Sagaseseshwa rumuri. Bivuga Fabrice Manirakiza amaze gukora mu Burundi. Bibaza yuko ari bimwe ibinya biriko birongereza mu kwemeza abarundi mu kwemeza abanyamahanga kuko Fabrice ashoboye. That's right. Niki kintu wishimira kugeza no mwanya aho gejeje zino nyubako. Ufashe ku bikorwa tumaze gukora ndishimira novuga ati by'Imana imaze kuntuma abishikako ko ni kimwe namvuga ibi byose ni iby'Imana. Abewe wabejewe turashobora kwemezanya ko ntari novuga ati ntarenze kurusha abandi kugira ndonka amahirwe yo gukora ibi. Rero ndashimira ihoraho cyane kuri ibi bintu amaze kudushikanako. Mugabe ikindi kiryoshe cyane ni imiryango ibeshejweho n'ibi byiyumviro kuko ibi byose so kuvuga ngo no bimanukane kuzima ibyo ntibiba ariko inkuru cyangwa ubuntu cyangwa umunezero uremye mu muntu aje akabeshaho umuryango wiwe nga no mwijura azogushingira intahe. Rero namateka yo kuremamwo ako gatima abantu no kubashiramwo umunezero wo kugira bashobore kuronka aho bavyukira kugira bakore hanyuma n'igihugu muri rusange tugatera imbere kuko abagura aya mazu arariha amakori. Aba bakozi bahembwa barariha amakori. Ayo makori nayo ni bya bindi bica bidushikira kwese rusangi ibintu nk'ivyo. Yes, ubwizigigwa ibikorwa vyiza niyo vyatumye umunsi bakwizera. Niyo vyatumye uno munsi ari byo biriko biratuma Fabrice avugwa atari ko aranagaragara. Sagasesheshwa rumuri sinza kugenda ntabivuze ko inyuma yo kwerekana ibikorwa vyiza abantu bavuga ati niko tubona ibindi bikorwa biriko biradoga Fabrice n'ibindi nabo vyakwamiye he reka nduge kwijambo no kubijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura. Umugambi w'isoko nkuru ya Bujumbura hari abantu benshi bavuga ko uwo mugambi wabaye nk'indoto zidashoboka mu bivuga kwiki. Echa ntwenga urumva abarundi bashaka kujya badatetse. Abarundi bashaka gutsinda batagwanye. Ibyo rero ababivuga n'abiyumvira uko umugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura umeze neza upanze neza naho kubera ari umugambi rero muniniya kandi ku by'ukuri ukeneye kwitondegwa ujya kugira utsinda amashuri regura yiga umwanya muremure. Rero twari tumaze ikiringo kingana n'amezi arenga 6 turi mu negotiation na leta ngira mwaragiye murabona intumbero zagiye ziraba ariho twashitsaho tugira irya societe mixte ya Ubaka Landmarks igizwe na One Africa Investment Funds na BJ leta yarungitse BJ hanyuma tugira irya societe. Iyo societe rero tukaba twarakoze amadokima jejwe societe yiyubatse ubu rero tukaba turiko turaheraheza. Ubu rero ama theme de reference yo kurondera abarongozi b'iyo societe nibyo twarimwo tubona neza ko mu misire nk'indwi imwe indwi zibiri tuzoba tubihejeje. Rero bivanye na programa turiko turakorera ko mu kiringo ku by'ukuri cy'ukwezi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu cyangwa mu ntango z'ukwezi kw'indwi niho twabonye neza ibikorwa nyezina izo nzego zose zagiyeho nizo organe zose kuko twavuga nka maison de surveillance zagiyeho tuzoca dutangura ibikorwa. Ngira mwarabonye ubushize sinzi ko mwabibonye nk'ubu OBR yari imaze imisi idukuriraho ya madesheya yose yari yasigaye. Burya ubu vraiment niyo wogenda ukinjira ukaraba
bya bindi byose twabomora, bya vyuma byose twabomora, obeyeri na ministeri ya leta muri make yabidukuriyeho. Nibaza ko ubu ariko barabimaririza. Yego ni kenshi mwavuze, ni kenshi bavuze ati ibikorwa bigiye gutangura abarundi bararushe bararusha nk'ubu nta n'ikizere bagifise, bavuga ati Fabrice n'umuescroc, Fabrice yaratwivye amahera, Fabrice byagenze kunuku. Iyo uriko uravyumva ngaho hanze umutima umererwa gute nka nyene imbono? Jewe nta kintu na kimwe kinci intege, kandi ndakubwije ukuri, I'm sure yuko abavuga ivyo nta numwe afise nk'umutahe. None urabona umunyamitahe afise umutahe yajya araza kukubwira ngo ibi nibi na biriya. Oya, abo rero ni babandi batwagwa novuga ati n'ibishobisho. Ivyo navyo no kubashavurira sindabashavurira, kuko nikijya nkunze kwivugira ati abarundi benshi baragwaye mu mitwe, bari traumatize, kuko iyo babonye umuntu ariko arakora ibintu bija imbere, kujya natanguye mvuga bo bumva umenga bashaka kwarura ubunyene badatetse. I'm sure iyo mvugo boba bavuga iyo tugitangura reka ivyo boba barayivuze, ariko raba tuyicayemo. Rero ni question y'umwanya ho kugira rero ngende ngo ndabishure canke ngo bariko baranshusha umutwe mvuga ati no, umwanya ni uzivugira. Nayo ubundi nk'ubu ku tariki 19 z'ukwa gatatu niho twasinyinanira na leta contrat PPP. Kuko mwibutse umenga hari itariki 25 z'ukwa kabiri niho inama y'abashikiranganje yagizwe n'umukuru w'igihugu yaduhaye uruhusha rwo gusinya iyo contrat, itwemerera imyaka 3 turiko turubaka, ikaca itwemerera imyaka 24 yo gukorera muri irya soko kugira twisubize umutahe wacu twongere dukuremwe n'inyungu. Ivyo ni vyigwa rero vyakozwe vyimbitse. Nico gituma vyatevye rero. Cyane gose. Cyo tubikorwa vyatevye cyane. Erega urumva si question yo guteba. Ubwo nico gituma twavyitondeye mu kuvyiga. Nivyo rero iyo rero uri umuntu twagwa n'ibishobisho cyangwa ugasanga n'umuntu upfa ivyo ukrititse, ucumenga ngo bikorwa byarahagaze, ho kugira ube nka African TV uvuga ati je ndashaka tuganire, numva inkuru yimvaho rather than kugenda numva ibintu. Yes, hari benshi bavuze ati ibi bintu koko leta niri kiratuma batebeta vy'ukuri. Mubona leta yarabafashije canke yatumye muteba? Leta yaradufashije gose, kuko ico novuga ati yadufashijemwo. Icambere cyo inyuma ya expression of interest twagize yo kubaka rijya soko rya Bujumbura twirondereye imitahe. Leta yarageze ahantu iravuga ati natwe turashaka dushiremo umutahe nk'abanyamitahe. Urumva nk'iyo ni intambwe ya mbere ikomeye cyane yo kuvuga ati turakeneye gushigikira umugambi tubona abene igihugu bitabiriye bose ariko ubwishi. Ico ni cyambere. Icya kabiri, burya rijya soko niyo myaka yose riba rya leta. Nihagira umuntu yumva ngo rijya soko barihaye Fabrice cyangwa ngo babanyamitahe. Oya, rijya ni rya leta mu matege mu mvugo y'abubatsi. Iwo bita maître d'ouvrage ni leta. Hanyuma ya societe rero ya ubaka landmarks twagira ico yitwa ko ari maître d'ouvrage délégué. Hanyuma twe rero nka ubaka nation group tuca twitwa entreprise de construction. Twe turi ubaka nation group nabubatsi. Nabubatsi. Ibyo rero ni ibintu abantu bakeneye gutahura. Rather than that rero vraiment ndashimira leta gose kuko yaradufashije kandi n'ubu bibandanye idufasha. Bugikwemereye ati do this nuko iba yabonye amateka. Iyo mubona ibikorwa bito bito bihabwa impusha n'ingoga, ariko projet nini ya nk'iyinya kamara imyaka mwumva ikibazo kiri hehe? Rega si kibazo. None imodoka niniya n'imodoka ntoyi yiruka cyane niyi. Imodoka ntoyi mugabe nini y'ibihetse byinshi kubera ubunini bwabyo ica yigira buke buke, kandi uza gusanga yashikanye byinshi rather than ya nini yagiragira ukuna kuriya. Mu majambo make rero nuko bitegerezwa kugenda. Uwo n'umugambi munini ya cyane shobora gushinga intahe ko perhaps atabarundi boba bari bwawukore. Nayo ubundi rijya soko twibuke
abashinwa ngo baraje barananirwa, amabanke ngo araja hamwe arananirwa. Urumva rero ko ari ikintu kiba kikeneye kuraba ati abo bananiriwe he, abo vyagoranye he. Ivyo vyose rero urumva ko ari ibintu byo kwitondera kugira dukora ikintu gishobora guhesha icubahiro uhoraho mw'ijuru, kigahesha icubahiro uhoraho ngaha mw'isi, n'iteka ku barundi twese. Ku mbuga ngurukana bumenyi hari abavuga bati kubaka isoko ya Bujumbura si kubaka amazu gusa. Mubereka gute ko mubifitiye ubushobozi? Ivyo burya abarundi nkunze kubasabira ikintu cyitwa kwiyemera. Abarundi n'abantu batiyemera, abarundi n'abantu bagaya abarundi. Nabanivugira ati umunsi uzobona umurundi yemeye mwene wawe, n'isi tuzoba tugira tuyihindure. Bivuge biti rero, namaze kumva abantu bavuga biriya ukuna kuriya. Ndashima umukuru w'igihugu wa Burkina Faso, Ibrahim Traoré, hari ikintu aherutse kuvuga ati none yo ibi bihugu vyacu ukaca usanga abantu bogejwe mu bwenge bwabo na babakoroni, bakaca bakubwira ati aba bajene babanze bagire experience, aba bantu ni babanze bagire experience ho kugira ubaha iyo opportunity yo kugira abatryinge birondere, we ukaca uba blockage. None ntiwumva ko buri kijuju? Ahubwo the first thing you should do ni ukuvuga ati uwo mwana avuye mu ishuri niyo ata experience araronka, reka ndamutware muri Lake View. Urumva hariho aba engineer bamaze kubaka ahandi, umugabo since ndamubuza amahirwe ngo ni kubera ataragira experience, kuko iyo experience maybe aje kuyirondera iwanje. Ndashima umukuru w'igihugu w'u Burundi niwe yizaniye payeje. Burya ideology ya payeje yari yo kuvuga ati tugushigikire tutarabye ngo wakoze iki, ngo wakoze biki, ahubwo turabye tugize iyo novuga ati iyo examination yo kuraba capability yawe. Rero nka twebwe wa Nation Group turabishoboye, tuzobishobora. Hanyuma leta nayo ikiratera yindi ntambwe kivuga ati nihaze maison de surveillance kugira ibikorwa byose baza barakora baze bararaba ko bijanye n'amanorme akwiye. Hambavu ya maison de surveillance nihaze ico twita comité technique irimwe abahinga bo muri Obuha, irimwe abahinga bo muri novuga ati muri ibi bisata vyose. Urumva ni amakomisiyo menshi byabindi wari kuravuga ati none ko iyi project yatevye, ayo makomisiyo yose yategerezwa kujaho kugira dukora ikintu kitazomara amaza abarundi twese. Ikintu ku by'ukuri tuzohaguruka tukavuga ati look what we've done. Fabrice, mu by'ukuri ni kubera iki mushaka kubaka irya soko? Ni business gusa canke hari vision y'igihugu? None wego ari kukubaza bubake irya soko wacu uvuga oya. Bon, ishobora kuba ari business canke ari vision y'igihugu? Oya no business. Uno munsi jewe kuvyuka kugira nzaha, uno munsi kugira wowe uzaha. Urumva ntiwaje kubusa. Urumva ni reality tuvyuka kugira turondera ikintu cyitwa iterambere. Iterambere rero personnel ni kuri twebwe. Obviously sinovuga ngo ngiye kubaka isoko ntabonamwe inyungu direct yajewe je ntibibaho. Nimba nakoze devi y'inzu sinokubaka inzu ntabonamwe inyungu, iyo ni common sense. Mugikibiruta vyose isoko nkarijya ni image, amateka y'igihugu. Nico gituma novuga ati ijya nibendera ry'igihugu. Kuba ibendera ry'igihugu rero nico gituma nk'ijya structure nagize navuze ati abene gihugu bose nibaronke opportunity yo kugenda bashiramwo ivyo bihumbi jana kugira tugire duteye imbere, dutera imbere twese. Urumva bigaruke kuri twese. Rero mu kwishura ikibazo cawe ni ku neza y'igihugu mugano ku neza ya twese. Si tukuri jewe harimwe inyungu kandi mbona. That's reality. Fabi, hari gihe mwigeze gucika intege muri bino bikorwa? No, jewe ibikorwa nkora ndashinga intahe ibice nkeke igihumbi kwijana ko ari ivy'uhoraho, ko ari ivy'Imana. Nico gituma jewe ngaha mu Burundi ivyo nkora shira Imana imbere, nshira inguvu zanje imbere, hanyuma nkasaba Imana ikamperekeza uko niyo yantumye. Mugabo umva Imana ntituma ikijuje, Imana ntituma ikirofa. Urumva ivuga ati genda ugwane, aho uzonanirirwa niho nzoserukira. Nico gituma rero je ntacika intege kandi ntashavura,
cyangwa ngo shavurire umuntu hari igihe nama numva bavuga yamuhe this and that nkavuga ati na Yesu baramuvuze ntibikubabaza cyangwa uvuga ati aba bantu je bampora iki jewe oya nukuri kw'Imana jewe gushavura muri kubera umuntu yavuze oya nta na gatoya ubwo mba ndiko ndababona mu bujuju bwa cyane ubujuju bwa cyane fata nk'umuntu yavuze ati nka Lake View ntizubakwa none wewe umubonye ubu umubona mu bujuju fata nk'umuntu ariko aragira ariko arabwira abantu ngo amahera yanyu yo ku isoko ngo yaribwe ngo ntibazubaka ejo twubatse umbwire ko uwo muntu atazoba ari kijuju imbere y'amaso y'abantu ikijuju novuga ati imbura kimaze kuko nico gituma uzobona mu bintu nanka ngaha mu Burundi bisa nk'ivyatumugaje ni ibintu byitwa insaku urumva insaku zarahambye abarundi mu kuzimu ku buryo kugira bazoveyo izana n'amasengesho nico gituma baba bumva barongoza bamwe bamwe bavuga ati guhindura ivyiyumviro kuko ivyiyumviro byabo byaramugaye byaramugaye bivuye kuri ivyo bintu by'insaku ibi ni bya bindi ushobora kubona nk'umuntu aravuze yamuhe usanga abarundi erega n'ubu hari abavuga ngo Fabrice ari mu gasho ukaca wiyumvira ati come on urumva kuri je biraryohera kuko bavuga ati yo ego Fab hari igihe kumbure wigeze kuba wumva abantu babwira ati ivyo bintu ntibizoshoboka mu Burundi cyane gose yo je guhera kuri projet ya mbere ya Kamenzi Burundi Village ku by'ukuri nkibivuga baravuga ati oya ivyo ntivyokunda mu Burundi muga kubera je nari nzi ari yerekwa kandi nari nzi yo ngiye nababwiye ati wait and see rindira muzobona rero barabibonye sinivye kuvuga ngo abana banyu bazobibona oya rindira muzobibona n'ubu rero n'isoko rikuru rya Bujumbura ababiraba rindira muzobibona uno munsi ati mu ndwi zibiri canke zitatu ntibashobora kuja mu ngira igiki abarundi bo kwizera bo nivyo nyene je namambwira abantu ukwizera k'umuntu canke ukwizera kw'igikorwa c'umuntu si ibintu ushiramwo politike niniya ukwizera ni kwa kundi twese turindiriye Yesu kandi tuzi ko azoza ni bakeya uza kuvuga ngo oya ngo niyo tumwizeye ngujya mutipe ngoya twese turizeye it's the same thing rero ni faith burya kujya kwizera dusoma muri Bibiliya canke twiga mu yobokamana nicyo kizere twashitegerezwa gushirira akabantu bene wacu rero n'abariko baratwumviriza ntunyizere ngo nuko ndabigutegetse ntunyizere ngo nukuri yabigutegetse nyizera kubera ubona nyene ati jewe ndabona uje umuntu no mwizera wewe ati nyizera kubera ko ndabona ko umuntu ushobora kumwizera mwipfuza ko isoko ya Bujumbura ibi kimenyetso ki ku Burundi ni bendera ndamaze kubyandika no muri branding twagize hajya ya mbere iteka ry'abarundi urumva jewe ideology yanje yabaye yo kubwira abarundi ntidukeneye umuzungu kugira twubake igihugu cyacu ntidukeneye amafaranga y'umuzungu kugira twubake igihugu cyacu uhoraho yarabimbwiye yarabintumye reka rero ndabaje imbere tugize imana ntihagire intambamyi zituba imbere urumva tuzobishikako aho rero twaratanguye ngira mwarabyiboneye rero rijya soko tuzoryubaka nk'abarundi tuzorikoreramwo nk'abarundi tuzoryungukiramwo nk'abarundi tuzorivyiniramwo duhimbaze uhoraho nk'abarundi muri rijya soko iri jambo muzorimbaza turiko turahimbaza igihe kimwe ko turahinjira cyane gose ijya projet izohindura iki mu buzima bw'abadandaza ubuzima bw'abadandaza izohindura by'icane ijya soko igisha igihugu cyarahombye ibice 20% ivyo vyaravuzwe n'abahinga byarerekanywe n'abahinga business plan twagize cyangwa icyo twokwita anyway business plan igifaransa urazi ko kingo business plan twagize twarabonye ko ishobora kurevivinga kugarukana ivyo bice hubwo ikanabirenza
ikanabirenza rero kubadandaza mugira mworoherwe ni ibintu uzosanga bizimbutse ni ibintu uzosanga aho gupanga hazimbutse paraporo y'abandi hameze neza hubatse neza nk'izi nzu tubonamwo ndababwije ukuri ko nk'ubu twarashize ikintu cyo kugwanya umuriro ikintu urabona ibi bintu ubona amasoko usanga ari karasha hajya it will be it's a never ni nka kugitoka kumva ngo Dubai ngo Dubai Mall ngo yahiye ngo umuriro wateye oya haba hari icyo bita fire prevention nk'iyo etide speciale twagirishije yakozwe n'abahinga urumva baraturabira neza ku buryo ni kiosk imwe ibirimwe akantu bita sprinkler iyo kiosk yonyene iteyemo umuriro ako ga sprinkler gasensing umwotsi n'ubushuhe kakaca kazimya iyo kiosk yonyene ntiyirigwirasha ni icumba cyose cyangwa ahantu hose haba hari utwo tuntu tuzoba turimwo rero si bya bindi bisanzwe niyo goja I think Kiriri Gardens hotel ndamaze kubibona no muri parking uzobibona ajya amatwi yatukura utuntu tw'udu sprinkler tuba turiko burya nkajya Kiriri Garden nkajya muri garage hateye umuriro iyo parti nyene iri kiraka uko hashuha nuko umwotsi uduga niho haca triggeringa kajya kanuka kaca karekura amazi haca kazimya aho nyene nta ngaruka zirinda kuza kuri compound yose abarundi basezere ivyo kurira kubera ngo amasoko yahiye ibintu vyahiriye mu masoko muga kuri isoko rikuru rya Bujumbura ntumva ko ari ntambwe bashaka ko ari byose ntibampa amasoko yose ndayubaka kandi birakunda birashoboka ko amasoko yose yubaka yo mu Burundi cyane go wow muga bazo igihe kizobibemeza Fab icizere wifitiye gituma udatinya abantu gituma udatinya gufata ama decision kubera iki Fabrice nakubwiye ikizere nifitiye ni namavuta uhoraho yashize gusa mwumve ko yayashize kuri twese gusa je nagize amahirwe yo kumvira uhoraho mu mwanya nyawo urumva ndavuga ati mana ndakumviye kandi ndabonye kutatuma umuregarezi unabibona udatuma umuntu agira ubwoba rero ndambaye inkinzo ndafashe inkota vyabigwanisho by'umukristo byose ndagiye ku rugamba kandi aho nzoshika hose nkananigwa nzoguhamagara ushike we wigwanire je nibandanirize uko nubu tuvugana hariho abantu bagenda barangwanya na biriya ugasanga harimo n'amathreat nyene usanga ishobora gukukora no ku buzima muga kubera nababwira ati sigegesha cyarababwira ati sha jewe ati sindi babandi usanga ukanga bakaca biruka oya cumve cyacaka indi nyene n'ubu nutinya gupfa oya nana gato none uri umwana w'umuntu uri mwisi wotinya gupfa kubera iki kandi tuzopfa haragowe cyane gose umuntu atwara ubuzima bw'undi muntu kuko niyo yoba ari umukirisi gute niyo yoba ari patiri agatwagwa na shetani agatwagwa n'ubuzima agatwara ubuzima bw'ubundi muntu ivyo bintu nibizogenda uhora hatabimwishuje genda ubaza Kayini uko byamugendeye ego mwumva Bujumbura ikwiye kuba imeze gute mu myaka 10 nk'igicapo cyawe ufise canke waje mu Burundi ufise mu myaka 10 mpereye kuri Jeff Fabrice nabona ko Bujumbura ivyo nzowashoboye bizoba bigeze kure kuko tugize Imana abarundi bakitabira kujya tubatera kamo umugambi wa Buja City Plaza burya iyo projet ijya faze yo kubaka imyaka 3 ni faze imwe gusa ntihagira abantu bibaza ngo Buja City Plaza yose ngo tuzoyubaka imyaka 3 oya ni nyubakwa imwe zijya nyubakwa zose tuzitanguriye rimwe ntizoja munsi y'imyaka 8 nigeze kubivuga nk'ibitangura muravyibuka naho kubera rero ari amafaranga twegeranya nk'ubu udutanguye ijya ya mbere tukaca twegeranya amafaranga yose ashobora gutwara miliyari zirenga 500 twese tukayegeranya urumva hajya mu myaka 10 Buja City Plaza na yanyu bakwigeretse inshuro 30 twoba tubibona mugabe ivyo byose biva ku barundi
nayo ubundi ku gicapo ca hose turashobora kuyigira paradizo mugabo twiyambuye bwa burofa bwose ego nitwaguba muri ubu burofa tubona isaku inzankano ukuvuga ukugiranira ishari nk'ibihari uno munsi nta kizoba kirahinduka nta kimwe kizoba kirahinduka muri make nitwebwe ntambamyi zo kudatera imbere ni twenyene intambamyi z'abarundi zo kudatera imbere n'abarundi nyene ntawo hanze ahari ntawo hanze abo hanze bameze nk'amadayimoni nukuza batwosha gusa bakosha ujya bakagira iki mugabo hari uwo hanze uzokumva ngo yaroze umuntu hari uwo hanze uzokumva ngo yarindiriwe ijya moto ngo yayikubise hanze hasi oya ego mbega barundi barakeneye abantu batinyuka gukora ibintu binini cyane gose urumva ibyo ni bimwe biva mu nyigisho abatahuye bagenda baragira nk'izi je mvuga ati ubushishozi ubushobozi ubuhizi ubona kuri Fabrice ntabwo butandukaniye n'ubwo wewe Fanik ufise ntabwo butandukaniye n'abariko baraturaba twese bafise muga kubera turi muri community ya mugaye tubunzwe n'ubwoba ni hahandi uvuga ati sinokora nanje nk'umugambi wa Fabrice kuko muri banke ntibazonyakira warambaye costume uragenda urabemeza baranka kukwakira ngo sinokubaka isoko ngo ntivyokunda warabonye aho umukuru w'igihugu ari uramwiyemera kuramubwira ati nye n'icubahiro ngibi byo shoboye ngibi byo nakoze give me an opportunity aranka rega nuko utamenya Dawidi mu gitabo cya Bibiliya uzorabe mu bitabo by'abami Dawidi mugugira aje kugwana na Goliath umwami Sawuli amwemerere aje kugwana na Goliath yaragiye kuraba bene wabo bari ku rugamba bene wabo arababaza ati binibikati wakana we subira inyuma kagaherereza ikiwabo urumva Dawidi ageze imbere ya Sawuli kuko Sawuli nk'umwami yari yamubwiye ati yari yavutanze icyagezwe ati uzotsinda uwo munya Filistine Goliath nzomugabira ndamugira umwubahwa nungire ndamuha umukobwa wanje nk'umugore Dawidi ashitse imbere ya Sawuli yamubwiye ati mwami iyi mbwa irikira iragwanya ubwoko bw'uhoraho jewe mpamahirwe ndakwereka ukuntu ndayikubita wewe woyikubita aca akora ikintu rero cyo kwiyemera bimwe namambwirira abarundi Dawidi yabwiye Sawuli ati mwami jewe papa ampaye intama nk'ijana haja kuziragira ati iyo haje igisizi imwe kigafata imwe fata itopito yanje nkagenda nkagikubita itopito nkakura iyo ntama ya data mu menyo y'icyo gisizi imwe nkayigarura ubwo nibwo buhizi bwanje umwana arumviriza ataka gahugu ati agera ahantu avuga ati sha mwana reka nyene wiyahure nta kundi afata inkota aramuha ati Imana ikuja imbere Dawidi vyose yataye hasi ati mpitopito n'amabuye abiri yanje gusa aca aragenda ivyakurikiye sivyo niko ndabigisha murabizi ukuntu Dawidi yatsinze Goliath ibi ni bimwe nigera kugera mu Kayanza murumva umukuru w'igihugu namubwira ati nye n'icubahiro je si ubuhinga bwo kwegeranya amafaranga uriyemera ndiyemera fise ubuhinga nubatse Lake View none singiye ntituyicaye mu mbeshe urumva rero iryo jambo ryo kwiyemera si ribi abaritwara nabi ni babandi baca biyemera ku byo badashoboye cyangwa badafise mugabo ndahamagariye abarundi cyane cyane abajene mwiyemere ku byo mushoboye yego yemere ku byo bashoboye niki kikubaza cyane ku kuntu projet zikorwa mu Burundi nk'umuntu amenyereye vy'inyubako subiramo ikibazo niki kikubabaza cyane ingene projet zikorwa mu Burundi ikimbabaza cyane icambere ni cyuko tudaha amahigwe abarundi abarundi ntibemerana birababaje je namandaba namye mbona ijya banke hariho banke kanaka hagigira igira yubake nagiye mbona kuri plaque kuri bijya bimenyetso poster
amashirahamwe agira yubake sanga amwe nayo mu Bushinwa ayandi nayahenda rati vraiment harabuze abarundi inzigeretse gatanu arundi bo bikora mugo ugasanga kubera nyene abarabarundi nta kwemerana tugira rero mu bintu by'inyubakwa birambabaza mugabo nkongera nkavuga ati kurundi ruhande nago uzogenda urabe hari abantu babashonji baza biruka ugasanga baje kubaka inzu nkiyi umuntu yaza kuyiraba ari na nyeneyo igisenge kikaca kimukorokerako nkukaca usanga ayandi ayo mahigwe arayishe rero je novuga ati leta niyongeremwo rigueur leta niyongeremwo monitoring yo kuraba ati mbega abantu bubaka amazu bifitiye ubuhinga nimba ari autorisation de bâtir tuyikurikirane tubone ko ivyo bintu biriko biragenda neza hanyuma amateka ku bana b'abarundi yiyubake afise standard. Ministre Dr Ale Ndikumana umushikiranganje w'igiga ca leta niwe ariko kuvuga ati tuzohava twisanga turi mu gihugu c'amashantiye gusa umufata gute Dr Ale Ndikumana? Dr vraiment ni kubwanje namubona muri kategori y'abajene ni umujene abibona uko twese tubibona rero uravye amajambo yiwe avuga aragerageza kuba realistic ukuri akuvuga uko akubona icyo nicyo kiza cyane si ibya bindi byo gutinya ngujya ngo ibiki nibiki oya nimba hari abakozi ba leta b'abanyonyezi hari akantu nabonye ati muri leta amafredo mission umenga ni 10 miliyoni miliyoni 10 z'amadolari zisohoka zigarutse zikaja zija kuri marché noir ngo igihugu tuguba dukenye none twogira gute gusa nkaca nsaba rero abo barongozi nyene nk'abo bubahwa bashiremo urumva kubivuga ni kimwe kubishira mu ngiro n'ikindi rega nibo bajejwe kubuza nibo bajejwe kubuza hamira kure rero kubivuga ni kimwe kubigwana numva umenga ni nkuko nkaha muri iyi Lake View sinogena mvuga ngo urumva ngo abayede bamaze iminsi banyiba ngo nukuri barandembeje bro je fashe umwe gusa namubwira ati bugeze genda no ku mashantiye yaho dukora ntuzugaruke ndanakuvumye kugira ngo uwo mu diamond umuvemo buru oya ahubwo waramuteye twarababwiye ngaha ku mashantiye yacu no mu gitondo tubanza gusenga misi yose ni umugenzo n'itegeko hariho gusenga hariho no kwibukanya akarangamutima ka Connection Group ko tugwanya igiturire ko tugwanya karenganyo ko tugwanya ubunyonyezi urumva ko tugwanya novuga ati ivyo byose bituma umuntu atiyumva we rero winjiye ukarenga kuri iryo tegeko turakwirukanye mu izina rya Yesu rero nabo bantu muri leta b'abanyonyezi niba bakuremwo ari abajene bashoboye bashiremwo abajene bicapira akazi urumva nirihe sengesho canke indoto ufitiye igihugu? Ishengesho canke indoto ufitiye igihugu ni yuko twokorera hamwe nk'abarundi kugira ubu Burundi tubutransforme Burundi n'agahugu gatoyi guhindura kakaba paradizo nta myaka 10-20 byo dutwara n'umwanya muto vraiment n'umwanya muto ibyo navyo no guhakarorero nk'ubu twofata tugakora amayezine igihugu tukacyuzuza amayezine abambasaderi b'igihugu bakaja bakubitirwa kurondera amasoko y'ama transformation y'ibiba biriko biraba urumva iki gihugu twoko exporting ibintu mu mwanya muto tukaba tubaye aba millionaire aba milliardaire twese urabona icyo kiyaga Tanganyika urazitunga riri ngaho muri iyo Tanganyika ryobesha uburundi ryotuma Burundi buba paradizo munsi y'imyaka 10 really kera ngo hari abazungu babagiriki bitwa bayororo uzobumva nimba nabivuze kutariko murantunga uraza amafi baroba ngaho aho harimwe amafi yicwa n'ubusaza ariko twuno munsi navyo turoba nimba isoko ryubatswe neza nkuko mwabiteguye yumva abantu bazovuga iki? Abantu bazoryoherwa kuko urumva ni si isoko rya Fabrice akakantu abantu bakumve neza iki si gikorwa ca Fabrice genda imbere
je ndi imbere meze nka Musa Imana yarantumye ati genda je muri kijya kigega yego nabaye umwengu wa gatatu ari abantu babiri nimba atari bane bantanze kugura umutahe kandi ari je navyuguruye na waraguze umutahe none ntushaka guhombera abandi bungukiye nagira nije negerezwa kuba karorero nyene nabaye umwengu wa kane kuri liste nabaye wa mbere ngura umutahe rero wumve ko jewe ivyo mvuga nukugurura amarembo nayo ubundi rijya soko ni ry'abarundi rya twese twariko turavuga ministre Alegira mwaravyumvise mu nama nshinga amateka I think ariko aravuga ko ico leta yaje gukora kuri uwo mugambi w'isoko nukudushigikira nk'abarundi bagiye hamwe mu kuduherekeza leta ntiyahagurutse ngo nje kubikora ngo biki nibiki no yabonye ati n'umugambi mwiza nje kubashigikira nje kubaherekeza ego woba ushaka gusiga iyi legacy jewe legacy yanje shaka gusiga ni ibinyene none ntubibona naya mazu n'isoko n'ibindi Imana izompa nkiri ku isi nuhe butumwa bwa nyuma uha abarundi bavuga bati nta ciza gishoboka iwacu bobo sizi tugiye mu yobokamana nkunza kuvuga iyobokamana perhaps icyo novuga hariho ibihugu bimwe bimwe yego babona ko atakiza cyo bahi wabo usomye amateka iyo turavye umurongozi yitwa Hitler tumuzi kubigwi bibi gusa batubwiye hariho iyindi kote batigeze batubwira iyo ose ishatse kuyinjiramo mugabo imbere y'intambara y'isi ya kabiri ku badage umukatumwe wagugu miliyoni y'amafaranga y'amadage uravyo kubera iki ubudagi bwari bwakorotse ku buryo bari bageze ati nta kiza cyoba ngaha ariko haraza uburongozi burahindura amateka baba igihugu cyajegeje isi yose Hitler bamufasha agira afata isi yose rero nkavuga ati n'abarundi nababwiye intambamyi zituma dudatera imbere rero twozirengera n'amakungu azoza kwiga yego kasozere kuri kano kantu uva rufise imigambi myinshi yo kubaka amabarabara ca hejuru abarundi barayumvise kubaka amaparking ya muri centre ville kubaka amabarabara y'indarayi uno musi biri imigambi y'igihugu uno musi ku bice bingana gute ko Fabrice mu misi yavuba dushobora kubona yatanguje ibindi bikogo neza cyane ikigero cyo kuvuga ati bice tugeze ko twe ntaco tukunze kuvuga narigeze kuzana bivuga ati burya nta na 1% irabo muga kubera n'umugambi wuhora turimwo twe turi ngaha kumvira ijambo twe twemeye kuyoboka jewe Fabrice nemeye kuyoboka ndavuga ati Mana aho uzontuma hose ibyo uzontuma ko byose nzobikora ibyo rero nabivuze kuko nzi biri mu by'Imana yipfuza kubona ngaha ku barundi mu Burundi kandi tuzobikora tuzobishikako mugabo turetse bwa burofa tukabugumamwe n'Imana yaragenda ku banyisirayeli ugenda uzosoma igitabo c'abacamanza Imana yavyura umucamanza urumva haheze imyaka 40 barira noga rero Imana irashobora kuvuga ati reka mbyure iyi leta urabona nk'ubu nk'iyi leta mvyeyi leta nkozi imeze nk'iyatumwe n'uhoraho je niko ndabibona kuko bugiye ubonye abarongozi bahaguruka bakagenda ati tugiye kwisonzesha tugiye gusenga iyo si shetani bro iyo ni Imana yego yes ijambo rya nyuma ku bakunzi ba African TV ijambo rya nyuma ku barundi bako dukurikirana kumbure bari biteze bishasha uso nkuru ya Bujumbura exactement ryari abarundi bagiye kubona ibikorwa bitangura kuri uwo musa avuga ati amajambo twayarushe ja kubikogwa ijambo rya nyuma ni murindire vuba muzobibona yego no kuvuga rero ko tubashimira gose thank you very much hanyuma iterambere ry'u Burundi tuzorishikako twizeye tugakorera hamwe twese tugakuraho urwanko tugakuraho gutungana intoke nimba umuntu yagushikoshereje genda umukosore umushikire nimba ari leta ihari udakunda rindira uzokwitoze nihagera amatora
urumva hanyuma ibintu bigende neza. Yego Fab ndagushimiye vyimva mutima murakoze cyane kome kandi kongera kutuganiriza abantu bagukumbuye bakeneye kumva umuco w'inwa Lakeview Paradise aho bigeze ndetse n'isoko nkuru ya Bujumbura bitege vyiza bigiye kuza. Yego. Murakoze cyane. Merci beaucoup wese dukurikiranye kuva ku ntango gushaka kumere Fabrice Manirakiza turi muri Lakeview Paradise Estate nuta turi neza neza inyubako nziza inyubako ziteye imbere hafi y'ikiyaga hafi y'ahantu murashobora kubona kuronka akayaga keza. Yes ni sanamu nziza ho gihugu ni signature nziza ho gihugu ni signature kugwaruka bw'u Burundi. Yes tumushigikire mu bikorwa bitandukanye mu vy'isoko nkuru ya Bujumbura. Asante sana.